ntitwari kuvuga intara mugabo nta kundi muratubabarira yava mu Kanza na wenyene niyo yava yariba no mu nkono bakaca bavuga ati niko bameze biki n'ibiki ugasanga rero bari bashize icyo nibaza ko ahubwo abakozi benshi tuvugishwa abakozi benshi kera baba mu ntara zibiri. C'est ça, tu as raison. Ni kuvuga ngo basi ufise basi ahantu basovuga uti ndi sure yuko namba ari ku kwezi ndashobora kuronka udufaranga mugabo ntikibuza yuko ushobora gukora n'ikindi kintu cyo gituma rero nk'abo bimaze gushikira bikabababaza cyane ku buryo bumva umengo bosha baja muri irya shuka bakifuka nibwo buzima abagafise bazozana injya hama aje hama bihere beze kati aho nyene fotrurde wotukurebere sohoka urumva inzigo gasanga ushizeho bya bintu ibyo ni Nikita yaravuze wazigire bigoye ubwati no umuntu wo muhiri wacu turavukana umututse cyangwa mwirukanye baca gutonda ko muhiri wanyu urirukanye umuntu muvukana iyo ni inzigo na soni ndamuzi uyo muntu ndamuzi kabisa arafise ukuntu umuntu agiragire mariage amuhikonje ntazogaruka aishi canke akwangajije uri marié ukaca twarinda igiye konje no kuvyara aragubwira ngo genda nzokubwira ugaruke ntugaruke narabimubwiye mu maso mu yandi ndamubwira nti uri umuntu mubi ndakubwiraga ibintu ndagomba kubyagaruka nibibaho uko mu mategeko y'akazi hariho congé prénatal na postnatal. Bonjour, bon après-midi, wa gatanu mwiza kwa bakunzi bacu bose. Twizere ko weekend mwatanguye neza, n'amasaha y'umugoroba ngo mutubwire mu commentaire ati mbega weekend yanyu imeze gute gute. Hanyuma yihangane turi musi y'amakungu. Nako ndimvira cyari cyo kici igikungu. Amakungu apana igikungu. None kimaca tsagita gute? Igiti c'amakungu. Igikungu kimwe. Yo, ni kungu. Oya. Ni kungu. Hawjui bitwe. Anyways, ni Fun&facts batiko maze kwimenyera twamadwa chaque vendredi. Ari abantu baraba ikiganiro kinyu bakibaza ko hano hati bambajije ngo imisukana nabane kitana mu kikora. Yopfa igiye. Bro, chaque vendredi on est là. Twatramishe, twayagishe, hanyuma twigishanye. Uyu munsi ntidukwiye kandi nk'ibisanzwe umugenzi wacu atari mu mahanga Gitega mugabo asari kumwe na twebwe mu bundi buryo mudashobora kubonera ngahanye. Reka rero ndamutse umugenzi wanje twa Nikita, Madame Nikita. Amucane. Madame Nikita. Agusama ihererego yamucane. Yera. Bara niko soye Madame Nikita. Yamneze. Ego namwe murakomeye. Ego. Madame Dasi. Wagwan my people. Turi kurigara no munsi. Turababire twese. Wagwan my people. Kwike sawa. Turi kwikarato. Kambwenye na humu. Dufise umunsi nuko Dasi afite tatuwaje. Yes, mwiza. Uyibonye kadebu zero Yesu. Nuko atayibereka ko iri ku mapartari kure. Iringa bakuze. Iberekere bayibone. Ndomwegera. Ndeka gukwiye zose ntirahera. Akomeje kwigira brouillon. Aracashaka kwizi. Ndayashaka izindi maka. Anyways, dufite umushitsi reka tumwakire hama tuduge kwisosi s'umugani wa Dasi. Nta jambo zirabisha. Karibu cyane umushitsi wacu. Merci. Izina nitwa Mugisha Ella Sheila. Hama nkaba ndi mu psychologue. Hama mu buzima bwa misi yose ndisumamwe aho kubuse ndakora. Katabonetse naho nkarindira cyangwa nkaba ndakora utundi twiwanje. Hanyuma ikintu yacu nuko ari umufana wa Fun&facts cyane gose. Ako nakaza uzuzura gasha kuri save. Koguha kugufasha. Tukamenye ko ari Fun&facts yaduhuje na yena.
karibu cyane mu kiganiro mumaze ko twawica mu kiganiro ukunda uramisi yose umenga nyene ibintu nyene biri Trêve. mbega sivyo bwa nyene niteka ntabwo agoma kamera oya kiretse ko mpavambura ati ndaba hariya ubona narazira urabushaka cyangwa urabe madamu Dacia isi Twikwirigade ndagunda ibuye twicaye ko rimeze neza turakurikirana rwose urabitse ko Dacia kubitana mu kiganiro barabimenyesheje kandi ukaba wicaye imbere yiwe ako muzomara kandi igituma mwamutembereje ngaha kirahari abantu ashobora kutabashitsa deje mando nawe zinamukingiye kinini cyane rwose anyways mwabyumvise umushyitsi wacu yitwa Ella hama unikita jeni twawuzi ibya ni Dacia twashaka rero duha ijambo mugenzi wacu ngahanyu bari neza ndavyutse ndavyimbye niteguriye weekend sosanduzere ntuzoburyama gushika dimanche nje ndataha weekend azotanga lundi matin turasubiye kuba hari ikaze mu kiganiro cacu Fun&facts cy'uyu munsi wa gatanu wa mbere w'uku wa gatanu nyene ukwezi kwiza kwa gatanu umwana wanje afise umwana nagira mvuge n'itariki yiwe afise batangure kuyazana ni mu ndwi iza le 20 nuko nkuko rero musanze mubizi ni ikiganiro Fun&facts twigisha turyohewe twigishirizanya hamwe tuhanahana ivyiyumviro duhanahana ubumenyi kanshi tuba dufise abatumire kubera tudakunda kwisangiza inturire ariko hari n'igihe tuba turi twenyene baza n'umukenge ndasaza rero uyu munsi naho nyene turafise umutumire nkuko mubibona na Darlene turamuramutsa ahari mu collègue wacu uyu munsi tugiye kuyaga ku bintu bijanye n'akazi twama tuvuga ibintu vy'ingirakamaro ahubwo mugabo tubanze tubashimire cyane ngene muriko murafata mu mugongo Fun&facts turabakunda gose turabakunda cyane tugiye kuyaga rero ku bijanye n'akazi duheruka guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi twe tujana n'umwanya tugiye rero kuvuga ku bijanye n'akazi akazi hamwe urumva abantu bavuga basemerera ati nta kazi gahari akazi karabuze abandi bakavuga ati ubuzi buriho urakironderera mwumvise muri introduction muri presentation ya Ella ariko aravuga ati ndi umuspsychologue mugabo ndisumamwo iyo bitabonetse naho nyene ndakora utundi tuntu akazi rero ubuzi buratandukanye akazi abantu benshi bazi bumvise ngo akazi mvumenga ni mu biro kwicara mu biro ariko usanga akazi kari kwinshi cyane kari kwinshi gose nitugiye gutanga ubuzi nitugiye kubaho ubuzi muga tugiye kuvuga uko kuntu uyu nawe akandishira kibisurira ko mushira kugenda arakikuye kacara kanereka amwenje ngubitana uyu na ashana sikora gize imana kicara bande yanje iyo abigiriye wewe twa twayakaja iraryohera ibikoko nuko karagaciye murabizi niko bimeze tugiye kuvuga rero impamvu zimwe zituma abantu babura akazi apana ko katabuze ariko intambamyi zikunze kuba zitategereza kuba ndazita ko zitategereza kubaho kubera haba harimo akantu umenga nakarenganyo ntibikunze kuvugwa umugabo twebwe urabizi ko twebwe tuvuga utuntu twinshi tuvuga ibintu byose bibaho biba bihari bibabaje abantu babura kumbura aho babiserurira mugabo tukabibafasha tukabiserura iyo batwituye kandi twarababwiye ko twe dukorera mwebwe tuvuga ibyo ibibabakiye turafise turumva turabona turabayemwo muri ivyo bintu byo kubura akazi kubera ufise ubwoko kanaka kubera usengera mu isengero mu idini kanaka kubera ko uri gitsina kanaka kubera ko uva mu ntara kanaka
n'ibindi n'ibindi. Ni ibintu biri mu ntambamye nyinshi, ni zimwe mu ntambamye zikunze gushika umuntu akabura akazi kubera apana kubera ngo abuze ubwenge, apana kubera ngo abuze experience y'akazi, muga kubera ivyo bintu, kubera kumbure umuntu hariho ubwoko privilege, hariho intara privilege, hariho ugasanga n'ikibazo muragikoze kandi ukabona neza yuko ari imbere, muga akavuga ati ikibanza nico twara umukobwa. Ikibazo nico twara umukobwa, hategeza imbere, hategeza kuba umuhungu, n'imiburiburi wa kabiri akaba umukobwa, mugabo hejuru hari umuhungu. Nivyo rero tugiye kuyaga ko uyu munsi Ella ni umutumire wacu, twamutumiye nk'umuntu abanye n'abantu yumva avyumva ko abizi iki kintu, kuko twarababwiye ko tubanda abonye ikintu ataheruka kubona twarababwiye ko ndagiragurutse twarababwiye ko dutegereza kubivuga ko byose sinjiye mbura n'amajambo mbonye umuntu nkunda cane arengana nuko rero nivyo tugiye kuvuga ko uyu munsi muri benshi cyane muko muradukurikirana, kandi ndabizi neza ko muri mwebwe hari habo bimaze gushikira, bitaragushikira byarashikiye umugenzi, bitarashikira umugenzi wawe byarashikiye umuvukanyi, byarashikiye umuvyeyi, kuko ubu unye kumbure sinzi ko novuga ngo biko biragabanuka, ariko biriho, ariko kandi hari igihe vyari biriho cyane surtout ibintu vy'amoko, uretse ko ubunye ni ibintu vy'amoko atagaciro kanini yabigifise, uretse ko bitabuze nibibuze nico gituma tubivuga kugira ngo nako koba ari gatoyi kahari tukarandura n'imizi. Ella turase kuguha ikaze muri Fun&facts, muri Silent Vibes, kugira ngo abakunzi bacu bumvireho, hanyuma nabo bagira ico baterereye mu commentaire. Turakunda cyane commentaire zanyu, ntimushobora kuvyibaza, turaziraba, turazisubiramo, turaguma tugaruka kuraba bishasha. tureko tarama suggestion Nico gituma kenshi dukorera ku bintu muba mwatwandikiye kubera tuba twabibonye. Karibu cyane Ella. merci kuri suje ubivuga ku iki, uramaze kumva canke uramaze kubona umuntu yagize ico kibazo, yabuze akazi kubera ari gitsinda kanaka, yabuze akazi kubera ava mu ntari yabuze akazi. Jewe ni ikintu ca experience burya hari igihe numva umenga no guhohotera umuntu akamara igihe bamurondera ko experience nibamuhe iyo opportunité, niyo experience nayo nyine ayironka ahantu yatanze bamwizeye agatanga. Yego je ngirageje nko kubivuga ko gatonya, wanashaka mbere ntibiba nk'ahantu gusa twovuga ngo abantu bari mu mabureau canke mu ma-ONG kanaka hehe, n'umukozi wo mu gikoni nk'akarorero nje notanga nk'umukozi wo mu gikoni nk'akarorero nje notanga, hariho ahantu nzi zigeze gushika umukozi araza barapatana nabo bapatana, mugabo urumva hari igihe ushobora gusanga ari nk'umwana wo mu nzu ugasanga nta decision afata, hari telefone umuvyeyi twaronse umukozi mbona umenga ameze neza, uwamundangiye ari fiable, ibintu nk'ivyo. Numuki avukahe ntuzana umunyakayanza, ntuzana umunyengozi, urumva deja ngaho yamaze kudiscriminer umuntu ataramubona akazi yakoze kamenganya Bujumbura sabato. Urumva ibintu nk'ivyo rero ni bya bindi umuntu ushaka gusanga naho yoba yarafise umutima mwiza wo gukora, agiye gukora ahandi akora ari frustration kuko hari ahejeje kubura akazi, kandi iyo ari kugakora neza agakora ibintu kandi bamwagirije ibintu bitagira ahantu bifatiye, bakabaza n'umuki wo wasavye umukozi, nambara umuhungu bazanye umuhungu, nambara umukobwa bazanye umukobwa, ntiwaravye nkwasa, ntiwaravye uko ameze, raba kuri karanga muntu yiwe havuka behoho ukurondera umukozi wasaka ati muzane ntimuzane uva ahantu bakabispecific. Hari abantu babivuga ava dushaka ntidushaka bameze ushaka bavuga mugenzi telma abanyakayanza n'engozi bagiza ngo nabasuma yego meswe none ahantu twakuze ni ibintu ukurana
dukurana nanjye ndavyibuka vya ivyo bintu twarigeze no kuba dufise umukozi ntitwari kuvuga intara mugabo nta kundi muratubabarira yava mu Kayanza na wenyene niyo yava yariba no mu nkono bakaca bavuga ati niko bameze biki n'ibiki ugasanga rero barebe bashize ico nibaza ko ahubwo abakozi benshi tuvugishwa abakozi benshi kera baba mu ntara zibiri c'est ça tu as raison abakozi nk'abo bose exemple kare nyinshi yava Kayanza ngo zije vuba kera haba bari mu Kayanza nabo n'ingozi niho hari ntuzeye movement bose bava aho hantu hatagaza ko babi yes babaglobaliza ngo abanyengozi badakayanza bose ngo nabasuma kandi hari nandi biba bavuye za idezi izindi ntara yego bashaka mbere no mu kazi ka misi yose gasanzwe ushobora kugenda vraiment CV yiwawe bakayikunda ati uyu muntu niwe dukeneye bakubonye gutya twihenze uwo duhamagara kandi babonye CV ko ari sawa twihenze uwo duhamagara ni ibintu birablessa ku buryo uvuga uti je confiance muri wewe irahera estime de soi irahera ukavuga uti je wasisubira bandanya kugira ndondere iki mugabo ni bya bindi urekeranye naho ucumengo nyene nawe wavyemeye muri wewe wamaze kwemera yuko nambura umukobwa ntakushoboye nambura umudamu ntakazi ushoboye nambura umuhungu ako kazi bamenyereye ko gakora abakobwa canke abadamu ntakushoboye ni kuvuga ngo hariho umwanya umwe umara ukabona nyene ukabashirira aho bashaka bose ko byari bitegerezwa kumera vera cyo ituma nyene hajya Jean Courage boko abantu baca bahaguruka nyene bakaca bavuga ati okay iki chance ndakora iki uko hajyanya twese ntiduhendana nta muntu ashaka kubeshwaho n'akazi kamwe ubu muri iki gihe ntibikunda ni kuvuga ngo basi ufise ahantu basovuga uti ndi sure yuko namba ariko kwezi ku kwezi ndashobora kuronka udufaranga mugabo ntikibuza yuko ushobora gukora n'ikindi kintu cyo gituma rero nk'abo bimaze gushikira bikabababaza cyane ku buryo bumva umengo bashaka baja muri irya shuka bakifuka nibwo buzima abagafise bazozana injya hama aje hama bihere gusa biragoye kwakira birasaba umwanya wo kubyihanganira wo kubyakira muri wewe nyine ukabifata nyine ukabifata nyine nk'ibisanzwe hanyuma ukabandanya ubuzima yego je nashaka kubaza gatoya kubakoresha abakoresha basunga bakora ivyo bonye nibaze ko umuntu afise arondera umukozi aba afise amatriteur y'umukozi ashaka sinibaza ko intara umuntu avamo canke ubwoko avamo canke ikuntara ya canke navyo ngene bimeze canke nasa arivyo bituma uwo muntu akora neza ibintu woshaka akora est-ce que bobo ntibahamba abakozi beza kubera uko kuntu yankwisha umukozi deja mwiza gukora vyiza ngo nokora ngo afise ubwoko bunaka cyangwa nokora ngo asuku ugasanga azanye babandi maybe bari mu bwoko bwashasha nke bava mu ntara we yifuza bamukoreye bibi ugasanga wa muntu yanje kwiziya muri bari muri nduru haba hari frustration haba hari amamanke y'ibintu kubera uko kuntu baravyumvira mu en fait je me dis ko hari ama stéréotype ari ancré mu bantu ama idée reçue ibintu nyene uko nyene ngo on a reçu les idées yuko abanyakanzu n'abanyegozi abakozi bo mu nzu arabasuma tellement ukura ari byo babigushiramo ugasanga rero bavuga ngo ubwoko bwaba biki bari kwega bameze nk'ubwoko bwaba n'abakozi n'ibiki tu vois ukabufise ukavuga rero ntabwo azovyandika kuri TDR urumva TDR zo kurondera umukozi ariko aravuga mu bantu 100 uza kugira muza gutora ubye abakoresha ikibazo écrit tugira abanza babone hama interview rero mu nyuma ugasanga rero kuri ya stereotype ari mu mutwe atari umuntu ari open mind avuga ati jano mu bwoko sinyene no kumubona shaka kujya anyenza gukinagiza shaka kujya canke ari umuntu yakira abantu shaka gukoresha bajyankoresha bajya anye ugasanga ujya anye utoye arakwiciye akazi nko yavuze wari umwiteze ko ibintu byinshi kandi ikindi nacyo gitwengeje nuko effectivement ushobora kwiyumvira ngo kazima jeno yuwi wacu tureke n'ivyo nyarana bavuga ngo nzotora sisa wanje niwatonyiba
niwe atongera iki ndamushiye muri restaurant yanje muri boutique Yesu akagutemvya akagutemvya ivyo rero nivyo kuvuga rero kwiyomekera k'umuntu kuko yari turi mu bwoko bumwe kuko yari muri famille imwe ngo ndazi ko tuzokumvikana muzo kumvikana he ari kinebwe n'ikinebwe ashaka kuba ari umukozi ariko akora nabi ariko ashaka kugira ibintu akabikora nabi wawe ndi nawe peut-être once utamuhaye na chance ngo umwirukanire ntuzeye ahubwo hari igihe abantu bose twese turakora amafuti sivyo n'umukozi wawe canke umuntu ukoresha ashaka gukora amafuti mugabo hari igihe umuntu akora agakosa gatoya kora ko umutwe wawe wisizemo ko bari abantu hakintu kimwe bamazana kinako basanga ushikira big deal narisira nanje batakira kimuzo uzokora kizi aho wawe ni nawe witwa ngo n'uyu wanje ngo n'umuntu muzima ruzi ngo niwe muzima ugasanga niwe akora ibirenze ivyo ujya wundi akora nikuri birababaje kandi ibintu abantu bakuvuga ngo muri 2023 ngo ibintu ubwoko bwo kugera ngo biki ngo amana intara sinze ariko like ubu turaba jeune j'ai l'impression yuko dufate mu jeune hakora hagitangwe by'ama discrimination hakora plus ubwoko k'intara parce que intara yaravanganye iyo titirirwa ugakurira aho utavukiye citoyenne du Bujumbura Nyakabiga Kibenga urumva tusa abajene ntibahagarara cyane kuntu by'intara ariko ibintu by'ubwoko byatwinjiye mu maraso sana ko ukurabe bikubwira gaza wumva rero utavuga oya nta kandi kaba ugasanga ari umuntu agufashije ni muri mu bwoko bumwe wowe ndavuga ngo nuwe wacu ugasanga uricara imva aba haters dufate cyangwa umva abantu mufitaniye beef davre ukavuga bajyana turi mu bwoko bumwe fete wowe ndamutari mu bwoko bumwe mutava mu ntari imwe muraba besto ariko gufasha ariko kugira ibintu byose wo mutelefona minui ati ndafite ingwane agakoro kavuye hari anyakaza gutorino ako wundi witwa ngo muri mu ntari imwe muri mu bwoko bumwe ahagaze rero kunafuna amasaha urumva warimenyereye urabyumva n'abantu bakugira ibi akuyumvira abantu bose mutwe turavugana mwumvira abantu muze kugirana beef c'est pas parce que ngo nuko mutari mu ntara zimwe ngo usanga muri bamwe muravuka I don't know donc ibintu byo kwiha ibintu ubwo nyene ntiwagize kandi effectivement nivyo ozavuze ikintu kimwe nje kidefinisa umuntu wowe munsi kubera navyo nzi wagize fatingira bakora kuri wa mugani ngo umujyambwa bumwe agatwisha umugani waravuyeho ari imigani irasaza umujyambwa bumwe akagimbwa wenyene akitukisha sivyo kurya none arashonje cyane kubera inzara yawe je rero nibaza ko bijya wowe wavuze birashobora nyene kwica akazi birashobora kwica akazi kubera ko deja iyo ubunye ikintu cica n'akazi ni kijama ukavuga uti jewe nzoshiraho abantu bo mu ntari wacu bo kugatumbi wacu ugasanga n'ukuri kandi nitwo tuvuga ubuzi bwo mu mabiho gusa two turavuga ubuzi muri rusange ugasanga uyo muntu uramushize ahantu wizeye dufate office nka restaurant hotel kandi ihagaze neza ukaca umushira nko mu bintu by'amafaranga ngo uyu niwe nizera uwo muntu nta experience uyo muntu navyo yize uranse kuzana ujya muntu yavyize ujya yakuzaniye yene n'ivyangombwa byose ubona ko amaze gukora mu mahoteli amenyereye ivyo bintu ugashaka gukoresha umuntu wiwawe icakora ni giki nawe kwa kundi azi yuko uri uwabo abwo nta butoyaza kugira ugasanga aciye yijajara akavuga ati jewe n'ubundi ujya ntaca azongira iwacu barazinanye ugasanga akazi kiwe kako karononekara kubera iki kubera wewe washatse gushiramo umuntu wawe uretse gushiramo umuntu abishoboye rero nje nibaza ko abakoresha umuntu wese afise opportunité yo gutanga ubwo buzi naho umuntu ashoboye utabanje kureba ngo uyu n'umukobwa ngo canke ngo uyu ngo umuhungu ngaha ngo niho sawa ngo umukobwa ngaha niho sawa ngo uva mu ntari ngo niwe sawa ngo uva ngo mu bwako bungo niwe je ngo dushoborana ngo niho tumenyeranye niho tumaze gukorana jewe na naka tushaka kwa turi mu bwoko bumwe ujye mugashoborana gukorana jewe bikanga ko dushobora gukorana kubera iki kubera abantu si bamwe
tuba dusa urukoba tudafise imigenzi imwe tuba tuva ahantu hamwe turanavuka umuntu murashaka no kuvukana atana kimwe musa atana kimwe murafise namwe ndabizi mwese muko muradukurikirana mukaba muri abantu bameze gutya muri business mu biki rero wewe wa muntu uri kuraturaba umaze gukora ivyo bintu wimakaza umuntu canke sinoko kamwima gusa igabamugiriye nabi abamwishe ukamwirukana kubera watoye ko kakoza gatoya ukajuvuga tumvira parce que peut-être wamushizeho ara nka bintu bavuga ngo discrimination positive ukuvuga ngo parce que ukwiye kukwiza makota muri entreprise yawe nyene urashizeho umukobwa nyene utashaka uramurindire mu ikorosi tupima kora kantu gatoya kari kuba kantu uvuga ati avertissement la bigaye ntuwagize si byiza next time suku bimeze kati aho nyene faut lourde washikure sohoka urumva inzigo gasangushizeho ibyo ni nikitaravuze wazigire bigoye ubwo ati no umuntu wo muhiri wacu turavukana umututse cyangwa mwirukanye baca gutonda ko muhiri wanyu urirukanye umuntu muvukana iyo ni inzigo na soni warateye imbere ubwira ry'umuryango uravyumva cyangwa umuntu yavuye he cyangwa wo mu bwoko bumwe deja ntari familiarité udashobora kumwitegeko imziki jamani hatari umuntu yaramva ko muri abajamana umushefu wawe umubwiye ikintu amasahono watonze urayabona nega basi nuzi ibintu byacu akatubwira ibyo mu muryango mburazi wacu mbego zikugatumba ko ntuzese rafine ariko gupfisha yamize marenge yamize inyundo wazi ko umwana wanuze akataguza n'ibyo ugatumba umva pour noyer iyo bintu ariko ari umuntu atacho mupfana muhurira ku kazimana uragishakuza ikintu abantu batwumviza bafate nibo bumve ko tubabujira ngo abantu biwabo abantu bo mu bwoko bwabo mama ukaza umuntu wo ubona ko ari sawa mugabo ukamuha ubona ko kaza gashoboye kugakora akana kwanza udiscrimina ukima umuntu agashoboye ugaha udashoboye ngo nuko ngo mama ngo avi wanyu mama ngo nuwo muvuga aho turabavugira ku entreprise yabo kugira ntapfe tusembre kugira ntapfe turifuza ko mutera imbere turifuza ko abantu badakomera mu mitima base basanga bako barakora nabi canke ba deprime ngo atakaza icizere muri bo ngo nuko nakaya yanyiruka yambwira ngo utu wanyu n'undi wanyu naca mukora umako mugiye na inshuro zibiri ni nkuko hariho abantu muba muvanga bakora ubuzi neza yes bavukana twabize bagufatiye neza yego koresha mérite umubwa ati uyu muntu je namuzize ko peu importe y'abavukana ndazi ko atesa ndazi ko azi kujya gestion y'ibintu neza ani sawa uyu ntayo givuga ngo tugwi nayo kubera hariho ikindi ushaka kuba uri mu kazi uri muri iko sivyo mugaka kubwira nikita urumugenda dufate uratwaye inda uzakaca kubwira yo nusire gukora ibiganiro wewe woruha uragira gute nibiki ngo wewe nguraba ngo uburicaye uje mu ikonje fata ikonje kandi oya numva ko nshoboye wowe deje uba wiyumva ni kuvuga ngo ndafise uyu umuntu nk'uyo ndamuzi uyo muntu ndamuzi kabisa arafise ukuntu umuntu agiragire mariage amuha ikonje ntazogaruka canke akwangajije uri marié ukaca utwarinda igihe akonje no kuvyara aragubwira ngo genda nzokubwira ugaruke ntugaruke narabimubwiye mu maso mu yandi ndamubwira nti uri umuntu mubi kuza kubyaga ibintu zagondo kubyagaruka nibibaho uko mu mategeko y'akazi hariho congé prénatal na postnatal ziri ngaha paronzo kubyagaruka kiyagiye uretse ko umuntu yitorera bivanye n'ingene kugira ati je postnatal ndayiheba nzogire prénatal yego bantu bima ivyo bintu mubireke vraiment babireke kabisa urazi kuja kukaza ahantu warubizi ko ahantu bagutwaye urabizi ko hakaza bakaza warugashuhiye warugashaka warashushe warufise ibintu byose vy'indavyo bazoguhere ponse nzogi ikiganiro c'abantu birukana ngo twakwankiye kubera iyi mpamvu itanafashe kandi mwe mubiswe aho hantu murahankeneye
barazi ko no bikora ibintu neza bakora ko ngo hariho impamvu itagira umutwe n'amaguru muce mu rundi muntu atabishoboye no kubishobora ndazi umustozi nyene tuzogira ikiganiro cavyo byonyene by'abantu birukanwa kubera inda sinzi ko tumaze kugikora ngaho tumaze kugikora mugani siko karaciyemo urazi gawe arambara neza nyene yambaye munzu uko inda ntiyari bwawe nini gose umva savye ngo yagiye mu interview atoye ikibazo urumva baramushima bwati na wundi akazi barakamuha niki ko zisikira ntebwa sinye kontra ari gitangura utarasinya kontra ntebwa agati contract yoguha niki mana avuga ati je nyene twavuganye babuze ati hamwe nyene bagushimira ko akubwira ati ahubwo wewe ani bibazo acatangura akazi yambaye n'ukwezi utarahera avuga ati ano n'umunye wakinyerukana ayaha cyatanga kwambara imisango ndirabone yes bambwira ati wajuko fata inzira gutya ati wari wajuko ngo urumva kubera juste ngo uyango kubera iki mugabo vraiment ibintu ni babireke umuntu niwe yiyumva hari abantu bakomeye baje kukwimana umuntu niwe yiyumva uri makazi aho hari igihe bifasha no mu byeyi yungenze urazi yungenze ukaba udafite occupation yo upfa kurusha udafite occupation udafise uvuga uti cyo kintu cyose bamangira ndagisaba umugabo ikintu umva akantu kose hari akantu washaka kumwana wawe hari udukapiso abagore umugabo atabayumva hari utuntu twisi tuturova tutudekora tw'abagore umugabo avuga ati none gashaho ico utakitabonetse ukaca wumva ko wewe ako kantu washaka abakoresha ni muwako kazi uwo mugore bimunaniye je namvuga vraiment akazi je ndakaguhaye kakakunaniye akavuga ati iki nahi gutumye kirakunaniye gutumye kirakunaniye abayibona none tubigenze gute gasha ku entreprise dapfa basi apana ko nikukubona ngo zimba ari umuntu akomeye atandafise wo mukobwa atararongorwa ari kinezi ari umuntu w'ikinebwe ashaka gukorwa n'umuntu winda yivuga agatigita gutya ani biva no mu objectif y'abantu ba n'umubiri w'umuntu n'umubiri w'umuntu nko rero ivyo bintu ngo ubwoko ngo iki nibiki wallahi muzosanga muri kwegera ngo ndahaye ngo uyu mukobwa ukwera ngo nagakobwa keza kagororotse n'ibiki kaca kandi ko batangana byose ari utuzi gusa yego pasteg asa ni pasteg wakimye umuntu yisero ko yishakiye kandi ashari ari munyakazi ushaka gukora akazi kagatunganya minota inga kubara gajeje nese munyakazi niko yitwa nese yitwa munyakazi nese munyakazi mukora cyane nese yitwa president yita kubera akora cyane umva ni muhakazi wari utwamuze ko yisero kuri mwiza Bruce Melody reka nawe yena arabizi uko asa arakuzi n'umubeje uko asa n'ukuri anyways message vraiment ni muvyumve abakoresha baturifuza kubona igihugu cyacu kirimo amazi ko kwizahagaze neza ari ngo abakozi biragesha ko umukubura umukoresha abakozi bakuvuga neza bavuga ati je vraiment duwanye neza kazi kiyo ndagakora neza apana wa undi yo avuga ati Yesu we akora muri mukaba avuga ati akantu mwendrere kandi bakubona yuko urenganya ujya muntu atanga akazi vraiment ukamukorera neza afise ubuntu n'umuntu atumbereye adacinyiza Nideze umuntu vraiment baze ko yana reka nzi turavuga amazina no kuvuma ahantu hose turavuga ujya muntu asha kumukorera akazi neza nimudopfa mahera nta na hamwe urazi uri muri business apana mje mu biro business ni mugwa mbwe amatransaction y'amahera ati ujye umukorera akazi neza murababa besto ntaguheranira ahantu hose biraryoshe umuntu uri kurakora akazi akagukorera neza nta kiwiwe uravyumva kandi deje we nturuha ko wa muntu akagufasha akazi gakoreka neza biroroshe ko umuntu ushuvuga ati mva amafaranga n'umuntu uri kurayinjiza tora mamaze kubona abantu muri hanze muturaba hari ibihugu birimwe ama ethnie basha urumva gutya naha hafi za Kongo no mu Bakenya ni nyinshi nibiki abari benshi cyane urumva ako nibajyana nka twebwe usanga abantu babiri banasa ubwo mwiminda ngira ni baramenye no kubatandukanya bari ntashwa bafise nagasha bwoko 550 mwamwogera mujyane justement twe nta nubwo dufise umva twebwe abasangira ubusabutani bisanzwe ngazi ko kuba ushobora kuba n'umuntu mu gihugu kimwe mudahuza ku rurimi ibaze n'amanuze n'amakulture cyo kimwe kandi muri mu gihugu kimwe mufise mu gihugu byose nibaca bajyana nkuko tujyana twebwe peu importe
twebwe rero by'ubwoko ni turakenye bati kuko Imana iyo ubonye vy'intara kwanda barabivuze no mu ndirimbo ibintu byo kubiyana kubera intara ni ibintu byavuye kuri page bituma n'iterambere ritaduda ndi mu mayizo oya nabwoko eka na mitumba ahubwo n'amarono atuma ducana ngo n'ubukene maze musamarize mu by'ubwoko by'abazungu kimusho kubiraba urukugo n'ubukene kuko reka tubaha akarorero uzosanga ababosi bicaranye batava hamwe badasangiye ubwoko mugabo baricaranye kubera iki barafise utuntu rero reka gupfa ubusa nafise amahera bakenye mu mutwe bakenye uwo mutima bakenye uwo mutima mwiza kumva ko umuntu wese ari umuntu ntuzane ibintu ngo nakakoze nabi ngo yewe niko yari yanyu nivyo ndakubwira je nabwiye uwo muntu namubwiye nti bajye abantu ufata uko wishakiye barakubwirana si umurundi akorera mugabo ngaha ndamubwira barakubwirana umaze kwirukana umwe babiri batatu bane kwa kundi nyene bagenda kwa kundi abo bantu bicaye aho bajejwe n'amafaranga yawe hazoza rero uwamaze kubimenya ko ari kumezi aze aviza irya noti giwawe aca riterura icarimwe usigara urimye zibanza kweko nk'uwo muntu aciye aguhumuciye muhuramo ahantu agukeneye biragoye no gukontrol akuce uwo muntu yagukoreye nk'ivyo aciye agusanga ahantu ari we agukeneye ega nyene la karma itabij vraiment na nigenuze murahura to uta nimuburaho muhurira biragaruka hahandi bon twa twizere ko ama message yashikiriye abo iraba abo yega nimba hariho umuntu uzamenze uko onye mu kino kiganiro ati mushinga ntahe mupfasoni nukuri ko Imana turifuza ko iterambere rya entreprise ryawe ribagisha kugira ngo wagure n'ahandi n'abandi bashikirwe ugiye kugongerekane ibintu kuri mu tubireke niba dukoze emission nyine ko tuzi ko hari probleme ikeneye gutorerwa umuti kanaka kandi ngaha nivyo twama tuko turavugirana twe ntituzi ibintu byose wowe uri kuraturaba hariho iyindi mpamvu tutanashizemo ngaha muri twavuze ituma akazi katagenda neza ituma umuntu abura akazi atoka buze kubera iyo mpamvu nawe urahawe ikaze kutwandikira commentaire hari abantu benshi bandika mu ma message ngo nanje muzontumire nukuri nta muntu numwe dukumira gutumira muri Fun&facts batubwira ico mu gihe ufise ikintu ushaka gusangiza abandi bantu cobigirira akamaro igihugu cacu turi ngaha kubera ico hari ikintu nje ndashaka kongerako ari abantu benshi bagira ivyo bintu kubera bakomeretse kubera uko twakuze ibintu twaciyemwo hari abantu baciye mu biciwe n'abantu hamwe nyene n'umuryango bose bawumara ku buryo usanga ufite ikinogo mu mutima ariko nibaza yuko uko imyaka igenda loto ngeri ibintu bukebuke nukuri niyocu ugifatirako ngo uzokwame kuko ubu namabwa ko twitwa ibintu réel muri ino myaka hari abantu bajyana bava hamwe bava mu bwoko bumwe bavukana n'ibiki donc rero ivyo gutuma kubera bagukomerekeje mu myaka ya mirongo ngo ufata n'abazovuka ngo genda bihorere kubera iki umva wowe nyene urikura comment dire uralimenta la haine umuriro azugumu ushamo inkwi ugira uzimu katusubiramo ikintu n'umwana wawe n'umwana wa kohi nzo kohi n'akabebe ni kabizi ujya n'umwana wawe nzozi ngo reka ndakweza umva ndakabebe kibereye ngaho ozingira azigaya bahariya ntazi mama w'ivyo yakoze akiri umubebe uca ubimuhora ni wumva yuko uzobugize nabi donc hashotse uwundi muntu ubwo bubabare uzobwivuza ukundi uca ubita ku bantu bavuga ati none je mo wiki navuze muri 2005 ngira n'abavyeyi baragiye n'ababikoze baragiye nje ngira nabonye n'umwe aravutse muri 2010 nta namakuru baguhaye rien du tout ngo bakwankisha umuntu ubu nyene ni usanga ariko abana biba bateramwe ibi banaka bangiriye ibi n'ibi nukuri ntabwo nzohunge je nibaza ko abantu kuri pardon libère nako bigoye muharire mubabarire
ko wowe nawe ubwawe ndazi ko atamara ufise mu gihugu urakangira ikibi naka nawe wowe nta namahoro bikura ngo nabo ngo nawe wowe murya ntara bose ngo wonzo usanga kuri umuntu imbara kugiriye nabi nuwo yarakugiriye nabi nyene nta kundi abantu turi kwisi ego shitani irakoresha abantu ugira amahoro ugira nawe abi wawe uzubarage ineza barage ineza niba yarakugiriye nabi girira neza uwiwe oya uretse ikindi kintu umutima mwiza basi ikindi kintu ryoshe wanashaka naho ico kigongo nyene uvuga ngo kigongo kiragira biraryoshe ko aho uca bakuvuga neza aho uca bavuga ati ujya mukoresha nukuri n'inka y'imirima ujya mukoresha arazi ico yazaniye abakozi biwe arazi ico baba bajejwe umva bikaboneka nyene ko ibintu ukora uri kubikora na mauvaise foi irimwo uri kurakora nyene kuko niko byategeza kugenda muga ntushiremwe bya bindi byo kazigo nyene kakandi hamwe umuntu wese avuga ati ngaho kiraje uko abantu bafite inzigo ubona yuko shana nibiki bizoshika umeze gute urazi none ko naho waba wikarisha gute n'akazi kiwawe nikagenda neza kuko nta muntu azokora neza afise amahoro mu mutima aziko hariho umuntu naho nza gukora iki naza gushima ibintu nakoze ari abantu badofa bashimye kandi umuntu rero uri mukora muri ambiance nziza araryama yumva ati ni gute noteza imbere igashira hamwe ariko arundi avuga ati you know what reka nkora ibi hamanda nk'umushahara wanje arafandwimo hamangende nta bintu by'imikwe na kimwe nta innovation no agashaka bimuva imbere yego ati reka je nkore okay yambwiye nko nkora ibi reka rero nkora ibi nta kindi naho ubona ibindi by'undi muntu wari gushora gufasha uti yo ibwira merci kizombwira service minimum zesha ni satani kukadomo uri ku muryango umeze ngo aza guhindukira wawe ngo mbe urihe jendi he akasiri bahe duheza sanga bayi cyane umuntu ndavyibutse ndamwica zomwica hewe rero iri gara ryacu tuntu turababaza ukuntu ariko twicaye ko baza kuvuga ngo reka twarashaje imyaka iratujanye kuri tugende jambo ryari iryo ariko tugende duhaye agasunika rugi umushitsi wacu ego twese kandi turavuga akantu koko ego ko guhera heza gusozera mushitsi era nenze ngo nimamutangura ya ni wewe yego je ico nashaka guherezako numva umengo twemereye ko igihugu tugisangiye hama ikindi naco uyu canke uyu utamuhaye akazi uyu munsi ejo hirya yejo azoshaka kugaha umwana wawe canke uwo mwene wanyu ni kuvuga ngo mu buzima nta hantu na hamwe ubura aho muhurira n'umuntu waba wagiriye nabi waba wagiriye neza biguma bizunguruka hahandi nyene biguma bizunguruka hahandi tota murahurira ahantu canke umwana we akaza akakubwira je ndi umwana wa naka nagomba ndakuramutse ashobora no kuba atigeze kuvuga nabi sibyo akakubwira ati uyu naramukoreye niwamubona uzumuramutse wanashaka mbere n'igihe n'umuvyeyi atakubwira ati yarangiriye nabi canke yarankoreye ciza akakubwira ati umugabo uzomubona uzumuramutse kandi ntuzureke gukora iciza uzugikore kandi uzugikore uyu araba kuri uyu canke wiwe wari we wese ni kuvuga ngo defwa nyene hariho igihe twihenda nk'abana b'abantu ariko birashika muga gusa nyene vyiza ni byiza ngo umuntu umwe wese abona ati je naha nakoze ikosa reka base ejo hirya yejo ndarihindure nuko nukore wewe ego yari yavuze yari yahejeje mu bisanzwe agenda kugira nongere ko yuko je ndimvuze reka ndavugire mwese ngo yagira tugire ko avuga amajambo make Yesu Kristo ikintu cyanyuma nagira nongere ko kandi sura kuvuga nkuko yavuze era ukuri Burundi ni butoya kandi Burundi turacakenya abatunze bariho ni bakeya ku bantu tureke gupfubusa kugira urumva ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo kuko murasakurana kunze wewe basi kukamwimye basi ucutunga basi ugiye ugahaye aciye muciyemo siko kubera iki muhe ageduke nawe uronke utundi basi muhe basi nyamba
umuha amahera make kumumvizi go basi muhe nayo make yabone basi urumva muhe nayo make yabone ariko nukuri turazi yuko bikomeye ni byinshi ibintu badutamitse tukira abana ngo umuntu arizi aba babitamizwe mu bidaho mu izina rya ukuri mu bidaho mu bikure mu mutima wanyu bareke kubugira ibintu by'ubwoko by'intara ibintu by'ingongwa afise inda ngo biziki nabivuze hari umuntu ugiha umukobwa atara ngira akiri acugaye imbere n'inyuma ari ugasanga naco impunzu arugaye n'imashini irugaye nigeze kuvuga ibifungo birugaye ukewo mwebwe niho batwe mwebwe muraza nibyo gutwe yambaye impunzu zifunze wanuze yambaye impunzu zifunze imbere n'inyuma ugasanga ariko arakwicira akazi ujya rero winda rikaba ariko n'umukozi umva bambaze ibyo naduwe siko bose vraiment twese turakora no kwimana rero mureke umuntu agukorera akazi nabi rimwe kabiri gatatu non plus ngo rimwe n'icumwirukana nta n'umuntu uzosanga ari parfait nujya wumva ku matwi ngo umuntu akora akazi neza afite amakosa murinde ati ntuzosubire hejuru bwitse urasubiriye kandi okay gatatu nibara simu bye donc yego hanyuma twibuke ko ata muntu yiba umugisha w'uwundi umuntu wese afise ico yagenewe umuntu wese afise ico yandikiwe umuntu wese afise umugisha wiwiwe wewe ntiwibaze kuko hariho n'abadodobereza abandi bagiye kuronka akazi ahantu bakabadodobereza kugira ngo nibaronka ako kazi bakaja kubavugira amajambo atariyo ugasanga nk'umuntu wasanzeho ari ikintu mupfa arakubonye kuje ngaho kazi ngo ugira wangaje ujya amakuru ufise n'amakuru ufise ivyo azokugirira uzobura bimbwira kasanga umuntu arabuza akazuko kandi wewe uwo muntu umukuje ayo mafaranga bahora bahuye wundi ntiyacaza ku konti yawe nibakudugiriza umushahara rero nawiba umugisha w'umuntu reka mwese mugwanire hamwe mupambanira aho hanyuma uzoba ari ivy'iwiwe bizocamwo atari ivy'iwiwe ntibizocamwo azoja ahandi yagenewe canke agumaho nyene byankiraho mugabo nyene nka twatuminsi ngo naho ngo uri kuramererwa nabi ngo ntiwibaze ko ejo bizohinduka ushobora gupfura umukene ariko wumve nuko nabo bantu bimaze gushikira ntibumve yuko c'est la fin du monde yego reka aho hantu twese ntiharaha imana yabikurinze sha irenganira uzoronka ahantu hatesa nibicaye guca intege ngo ino wose ndabihevye ntiwumve ko atacumaze ntiwumve ko atacowoshikako reka ndabashingira intahe gato yego twari tuyishaka je avant yuko ntangura bino biboronkora nkiva mu Rwanda narasabye ubuzi baje hano ngira nka 1,5 million kora ko nanumva umenga ndashaka gukora ndashaka kuronka ikintu ndashaka yumva ndafise umwana afise umufana mugaburi shaka kanyi mu buzi ngira ndiko naenda gaswe rasuko nishaki mugaba nk'uyu munsi bako baranda nashuma yazanye nta konokora urumva kandi nditwa abantu barabanda batsha yagize gushanga hanye 2018 bakanyima akazi muraba umukobwa wawe kandi murabona ko ari umukozi narishaka no gukora vraiment oya baranabibona ko ari umukozi baranyima akazi none eske ubu ntibicuza nibimvire ko hari n'abandi bantu biba bakazi bashaka kubaza bari bahozi mu myaka ico gituma rero ndiko twariko turavuga twa na Dacia wa muntu bishikiye ntucike intege ngo ucive babandanye uko ozi bamushiraho hantu bagira bamucinyize bamuhemba utwo dutura 100,000 400,000 420,000 ko mugwiza na gatanu 420,000 arangije nagane ayo merumva kandi iyo utanguye gukora ahandi hantu rero biragoye kugira ngo uveho ngo wiyumvire kuja wawe usanga wamugariye aho yego zo ndo confort none wabwiye ati mwakoze ko mutaramagazi mwarakoze ko mutaramagazi namubwebwe abantu rero muko murabura ubuzi bashimire mubashimira abo bantu ingene babimye ubuzi gute umugere ngikere abagicinye abacegeye imbeje rero mwebwe mushimire iyo mana na ega nta kintu na kimwe kiba imana itakizi ni imigambi yayo ibipanze gutya ivuga ati wowe cahajya ndakwigisha cahajya bajya bagusuzugure hanyuma uveho uja ahandi ube ikindi kintu
kiwe no gucika intege nimucike intege kora nimba ako kazi niba muravuga ati ikintu cankiye ngaha reka gucucika intege kirankiye ngaha mugabo sinini uracafise umutwe uracafise amaboko tant qu'il y a la vie il y a l'espoir gumugerageza mpaka uzote ushika kuvyiwawe kuko birahari hose ugume wimburura ucukunura hose bizoza tu vyansaha jahandi nuteva ngo wambwira ngo ndatambatamba canke ngo ngo barankence gumugerageza zote babikunda dohereje kujambo ry'Imana rero Imana ibanze cyane amen arindira gato kubera iki nituraheza ego nanura kumigwa akazimya kamera atabiteguye mwajeje iki kiganiro uko twagitanguye tuko turavuga ibintu vy'akazi ico ikiryosha mu biganiro vyacu tuba tuko turavuga suje kanaka mugabo tukavuga n'ubuzima umuntu ababaye ubuzima muri rusange mu bintu byose tuvuze harimo ubuzi harimo n'ubuzima busanzwe tubayemo kutagirisha ari umuntu yaba ari ngaho mu kazi canka handi hana hariho hose kutumva ko wewe aho hantu uri hari undi muntu atogusangaho ngo muhakorane ngo genre ngo uje just ndamuza hana rero ngo geraze twicarane mu biro bimwe hana kurenga bukere butibwiwe sije yacu ibiri ikintu kimwe mugabo irimo tuntu twinshi twige gusabikanya twige gusabana kumva nyene ko uyu unye nanje no muteza imbere ahubwo umuronse umukolege kuko ubona hari ahantu bashobora kuba ariko baramugirira amakenga muvunira kagoye mubwira uti rero ngaha anya ubigenjeje uko bizogenda neza nivyo ujya mukoresha kunda kuko wowe urahamaze igihe urazi ivyo ngaho hantu fasha uyundi muntu aje ari mushasha ngaho hantu umubwira ibishobora kumuta mu kinogo umubwira n'ibishobora kumucira hejuru gutyo wewe uzobora kuriyandikishiriza amanota kuri wewe muri kumana kandi niyo muntu umva ko muteza imbere ni ibintu vyiza cyane bizoba bibaye tarako ego bakoresha namwe tubasubireko tubasozerereko igengesere uko yera yabivuze uyu munsi urashobora kubura umukoresha nuzuba ufise entreprise y'igihugu cose ejo umwana wawe ntuzi aho azoja gusaba akazi ntuzi uwo azoja gusaba akazi bizogenda gute rero mu gihe umenye ko umuwawe n'ahata wari umwana wawe uwo muvukana wawe yanse guhabwa faveur kanaka kubera ibintu we wakoze ubube gito bwawe ataco bwari bufatiyeko rero tugira ubuntu wakoze cyane gira amahoro n'ubuntu mwakoze cyane rero gukurikirana kino kiganiro nk'uko bimeze commentaire zanyu turazishaka zirafise zitwungura zirafise byinshi zungura baba bako barasoma abandi baravye ikiganiro hanyuma ikiganiro mu gitange kuko twaba tuvuga tuti urashobora gutinya umuntu kumubwiza ukuri kumubwira ati warankoreye nabi waranyimya akazi ndabishoboye waranyimya akazi kamuha ako kaganiro kubera azoba zico mwayaze canke cabaye azotora ikibaye ikiganiro mu gitange hashoboka hanyuma tubandanya tubabwira yuko ubufasha bwanyu ni kwa kundi nyene Lumikash 561 575 900 na Ecocash 76 711 tukashimira rero n'abaguma badufata mu mugongo ego n'abaduhaye amapromesse tukirindiriye ya climatiseur mugire rero weekend nziza turabakunda cyane bye bye naho kwa gatanuza bye Siren Vibes TV.